amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi 3 akaburungu Radio King akaburungu.com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio. Bakunzi ba Omega Radio ndabaramukije canke mwiriwe bivana naho mudukurikirana muherereye ku mpande zine zigize isi. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru mu Kirundi mugiye mushikirizwe na jewe Jiribenda Yishemeze, nayo akaba agizwe n'izi ngingo zikurikira. Hari uburyo tubayeho, uburyo tubona ibintu nk'uko umenga turafise ibihe birebire byo kubaho, umuntu atariko aratekereza ku kwiyumvira ko umwanya n'umwanya hariho uwemeye gufata amavuta y'umugwanzi Satani yo kwica, kwiba no gusahura. Uwo nawe si uwundi, ni Yesu yitije ayo mavuta kugira ngo abarenga amabwirizwa ashobore kubihora. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umukozi w'Imana Pasteur Olivier Irakoze. Muri aya makuru twabiteguye. Gukubitwa ibimoko no kwicwa ni bimwe mu bintu vyaranze intwaro y'abakoroni imbere yuko igihugu c'u Burundi cikukira. Ivyo dukaba twabiganiriwe n'umukurambere wo mu gisagara ca Bujumbura afise imyaka 83 muri kino gihe. Navyo nyene mu makuru muraza kuvyumva. Uyu munsi muri Hotel Robert, Ibanki nkuru y'igihugu yatunganije uruganda rwo kumenyesha no guhimiriza abanyamitahe ivyerekeye isoko rya kabiri ry'imitahe yo kugurana leta. Natwe nyuma y'amakuru twabiteguye. Sayo gusa no mu makuru ngo twaza gushikayo aho twabateguriye ayavugwa ku mugabane wa Burayi no ku mugabane wa Amerika. Reka ndabibutse ko muri komanda dukurikirana kuri wezi 3 akaburungu Radio King akaburungu.com akaronga kitse radio akaronga kitse Omega akaronga kajyanye radio akaronga kajyanye rimwe mukanya idonido ryano makuru. Ushobora kuba uri umukozi w'Imana utegura ibikorane vyawe. Ushobora kandi kuba uri umuririmbyi ufise ibiteramo wifuza gushira habona. Ushobora kandi kuba uri umunyengabire wifuza kumenyekanisha amareresi n'ibindi uri kurakora. Omega Radio irabigufashamo. Wifuza kumenya ingene wobikora? Twandikire ku nimero 71 390 294 canke 76 565 ubusa 81 tukumenyeshe uko bikora. Omega Radio, Yesu araza vuba. Omega Radio, Jesus is coming back soon. Hari uburyo tubayeho, uburyo tubona ibintu nk'uko umenga turafise ibihe birebire byo kubaho, umuntu atariko aratekereza ku kwiyumvira ko umwanya n'umwanya hariho uwemeye gufata amavuta y'umugwanzi Satani yo kwica, kwiba no gusahura. Uwo nawe si uwundi, ni Yesu yitije ayo mavuta kugira ngo abarenga amabwirizwa ashobore kubihora. Ivyo bikaba bishikirizwa n'umukozi w'Imana Pasteur Olivier Irakoze, tumutege yombi. Witwa Noah baba nkariya ku musozi Mugongomanga, murayibona hariya ku musozi hejuru, murabona na Tanganyika ahantu iri, murabona Tanganyika aha tukikujwe na Tanganyika n'iyi misozi iri, sivyo? Tekereza rero umuntu ariko arubaka ubwato ari ku musozi ku Mugongomanga hariya ku musozi, akaca abwira ngo ndiko ndubaka ubwato ngo buzodutabara Tanganyika iri hariya. Yababwira bakavuga ati no, umutama mu bisanzwe yasaze, arashaje, imitsi irashobora kuba yakoranye, ntibikunda, nta kuntu twotabarwa. Mbe ubu bwato ashobora kuba ku bwato akabwubakira ngaha ngo azobuterure abutwara bushikane kwitangika, buzoterura bande n'abahungu biba bazomufasha kubuterura. Ariko nagomba ndababwire, mu buryo bataziga, mu buryo batatekereza, mu buryo batabona, mu buryo abantu bashobora kubona ibintu bakabinegrija, ntibari babizi ko mu mugambi w'Imana, Imana izofata amazi yaziburure aduge arenga urya musozi ubwato buriko burubakirwako buyaterure, Tanganyika ntibigikenewe kandi amazi yavuye mu kuzima bari
ariyo agenda guterura ubwato. Hari uburyo tubayeho, hari uburyo turiko turabona ibintu ukasa nkaho umenga turacafise igihe kirekire, ugasa nkaho umenga nk'uwibwira ati jewe ndabona ibintu ari birebire nzobaho nzogira gutya. Ariko nagomba ndababwire, hamwe no gutamba, hamwe no kunezerwa, umuntu atari karatekereza kwiyumvira yuko umwanya n'umwanya hari uwemeye gufata amavuta y'umurwanizi Satani. Kuko usomye 10 ku murongo w'10, mugerageze kunkurikirana kugira ngo muntahure. Usomye ku murongo w'10, igice c'10 ku murongo w'10 muri Yohana, hari ijambo rivuga ngo umurwanizi ngo nta kindi cyamuzanye atari kuyica, kwiba no gutikiza. Ariko jeho naje gutanga ubugingo kandi ndabutange busaguza. Mugabo nagomba ndabwire, Yesu yageze ahantu hamwe no kubazi yuko Satani ari we se w'ibinyoma, Satani ari we musuma wa mbere, ari we gisuma, ari we muntu yiba, ari we afise ayo mavuta. Yesu agiye kutubwira kugaruka kwiwe, yitijije amavuta ya Satani y'ubusuma. Aravuga ngo ninagaruka nzoza nk'igisuma, nk'igisuma. Sinkunda ibisuma kuko ibisuma ni bibi. Ariko nagomba ndabamenyesha, murekije teknike na taktike z'abasuma, niwo mukenyuro nabonye yuko nokoresha kugira ngo abariko bararenga kwibwiriza, abatariko baragendera mu maprincipe ushobore kubihora. Nta sinyare nzobaha, nzoza giturumbuka, kuko acaravuga ngo kurya igisuma kitamenya umwanya, nyenurugo atamenya umwanya igisuma kizira, niko nanje nazobamenyesha ingene nzoza nigiturumbuka ibintu bikaguhindukana. Akaba yarangije ahanura abakristo ko kalendere y'Imana umunsi umwe ungana iminsi 1000, ko rero kuvuga ko Yesu azoza vuba bisigura ko abantu basabwa kwitaho ivy'ijuru gusumba ivy'isi, kuko umwanya wose hari abapfa ariko batazi iyo bagiye. Gukubitwa ibimoko no kwicwa ni bimwe mu bintu byaranze intwaro y'abakoroni imbere yuko igihugu cy'u Burundi cikukira. Ibyo tukavyiganirwa n'umukurambere wo mu gisagara ca Bujumbura afise imyaka 83, Jolie Fabiola. Ku ntwaro y'abakoroni ngo abarundi barakubitwa bakicwa bagatotezwa imbere yuko Burundi buronswe intaye y'ukwikukira. Silvestre umukurambere akaba ari we yatwiganiye ahanamenyesha ko abakoroni ari bo bishe incungu y'u Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abana biwe. Akanamenyesha kandi umwami Bodwe n'ababirigi ari bo bari bigaruriye igihugu, ngo abanyagihugu nabo ngo ntacyo bavuga. Tumwumvirize. Nitwa Ngendabanka Silvestre, mfise imyaka 83 y'amavuka. Kera ababirigi aho baziriye bahitana umuntu umutware basaba mwisana n'ubwana bwiwe bwose, ramyene bise Rwagasore, bagacatawena n'abana wiwe bose. Bahitana umuntu wese w'insabwenge bahita batsaba mwica. Ubwo nyene badutoteze. Nta muntu we bakikeneye ibyo byerekeye by'abazungu by'ababirigi. Ababirigi baba batanga inkoko mu gihugu nkuko batanga inka za kizambere ubu n'intene. Rero abazungu barabitanga mu gihugu, umutora kuri wese bamuha inkoko 3. Aho rero izo nkoko bari bazi amagi zita nge nangana. Bari bafise abakozi bama baza gusumba mu mihana amagi yabo. Rero havemo n'igina rimwe bakubita ibimoko 12. Nuko ibyo ndabizi. Umwami Bodwe yaza kuraba abazungu biwe, ababirigi biwe, niho bari yakwiganze n'igihugu cyari cyabo. Twebwe n'imwe nta nico twavuga, twari gukubita ibimoko gusa. Nayo igiryabo ryo ripote wabugowe. Yagatotezanya kandi ngaho ibujumbura nta muntu harekera ku izoro. N'isoko yaha muri ville mu kudugura ku babirigi. Yadugura kuva saa 12 n'inusu mu gitondo, saa 2 brigade atakuvuze filimbi. Wewe wase utuntu wabatanga kwitegura. Saa 3 brigade yavuze filimbi gatatu. Saa 5 isoko yatsiremura, nta muntu numwe yasigara mu isoko. Hejuru y'iki kwanka ko abazungu bava ku kazi basanga abantu birabura bacirekereza mu ibarabara. Barabatwara ko bafungura, barabarya. Babazana ko bafungura babatujya, nico gituma rero isoko yedugura kare ikarimura kare kandi abantu bagenda ari benshi. Yanatubwiye ko adakeneye ko abakoroni bogaruka, ngo abavyifuza bo babakeneye ko bo bajya nk'inkoko. N'ubu Silvestre sinda bikeneye byo kogaruka. Oya nivyukuri nta muntu kwifuza ko abakoroni bogaruka n'ukuri, kuko byo batugiye ni bibi. Ntavyo nkeneye ko bogaruka. Sinzi abantu bo babyifuza, nawe wanze ntabyo nifuza namba. Abo bifuza ibyo bintu basaba bifuzize ko batujya nk'inkoko nyene. Tworangiza tubamenyesha ko yamenyesheje yuko arindiranye igishika igenekerezo rya mbere mu Kakaro 2019.
Ndagushimiye Joli Munezero kubw'iyo nkuru. Uyu munsi mu hoteli Roberere ibanki nkuru y'igihugu yatunganije uruganda rwo kumenyesha no guhimiriza abanyamitahe ivyerekeye isoko rya kabiri ry'imitahe yo kugurana leta. Herve Habonimana. Muri urwo ruganda hari hitavye abaserukira amabanki, abaserukira amashira hamwe yo gukinga impanuka n'abandi bagwizatunga. Twashoboye kwegera ubusanzwe ajejwe igisata kijejwe gutunganya isoko ry'amafaranga Pelagie Nyandwi, aratubwira vyinshi kuri iryo soko ry'abanyamitahe ryo kugurana leta. Isoko y'imitahe kugurana leta bisigura yuko leta nk'irindi shirahamwe ryose irafise ukuntu itunganya uburyo ikoresha. Muri ubwo buryo ikoresha rero hariho ubwo iba yahuye mu mataxe yegeranya mu makori yo gukura n'ahandi, ariko rero buri ndwi iraraba mahera itegekanya gukoresha, ikaraba n'uburyo itegekanya kwegeranya muri iyo ndwi, ikaraba yuko bihura hamwe hagize uburyo ikoresha buba bunini kurusha uburyo itegekanya kwegeranya. Leta irafise uburenganzira bwo kugurana amafaranga babuze ibicishije mu isoko y'imitahe. Ni kuvuga yuko amafaranga iba yabonye ko ikeneye irayaca mu migwi ivanye ikerekana izoriha mu kiringo gito canke mu kiringo novuga kirekire gatoyi. Irerekana rero igipande kimwe kimwe c'amafaranga umwanya izokimarana. Hariho rero amahera muri ayo ivuga ati nzoyariha mu mwanya muto, muri ayo mu mwanya muto hari ayo yishura mu mezi 3 canke mu mezi 6 canke mu mwaka. Aho tuvuga yuko muri ayo rero yishura mu kiringo gito kuvuga yuko yoriha nk'inyungu imbere, ayandi nayo itegekanya kuriha mu mwanya uri hejuru gato, no kuvuga nyuma y'imyaka 2 canke kurenga, irerekana naho nyene igipande izoriha n'umwanya izokirirako. Mugabo ayo rero abanyamitahe bayazanye kugurana leta irerekana neza inyungu izoba irabungukira ku mwaka imbere yuko ibishura amahera yose hamwe baba baguranye leta. Isoko ya mbere ni ijya leta ikeneye amahera yashira ku isoko biciye mu banki nkuru y'igihugu, kuko ni bimenyekanisha mu banyamitahe bicishije mu buhinga bwa none. Hanyuma bayazanye rero bamaze kuyagurana leta, ibyo twokwita ko ari igice ca mbere c'isoko. Leta rero muri ico gihe bamaze kuya amafaranga irabaha ivyemeza yuko bariguranye amafaranga n'igihe izoba rihira. Ivyo vyemezo rero bifatanye kandi n'ukuntu ayo mahera baguranye leta, imigabane baguze ica ibikwa ubuhinga bwa none nyene mu bubitsi buri muri banki nkuru y'igihugu, kugira ngo umunyamitahe ashobore kuronka iyo mitahe ku isoko imwe twita ya mbere. Bisaba yuko kuri vya biringo bito leta yiyemeza zoriha, no kuvuga hamwe ku bimwe y'amafaranga leta ishobora kuriya mu mezi 3, amezi 6 canke umwaka, bisaba yuko umuntu aba kwije niburi miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Ijya mitahe nayo leta izoriha haciye imyaka 2 canke kurenga, bisaba yuko uje kugurana leta aba kwije niburi 100 vy'amafaranga y'amarundi. Ariko kuri yaso kugira kabiri, kubera umutahe umwe ari 10 y'amarundi gusa kuri amwe leta ishobora kuriha mu mwanya muto, hamwe n'ibihumbi 100 vy'amarundi kuri amwe leta ishobora kuriha mu mwanya muremure. Kuri iryo so gira kabiri, ufise ibihumbi 100 arashobora kugura umutahe umwe canke naho akagura imitahe ashoboye gushobora, mugabo bisaba yuko bishobora kugaburwa ayo mafaranga azanye ashobora kugaburwa n'ibihumbi 100. Kurangiza tubamenyesha ko akamaro kayo mafaranga ari ugufasha leta kurangura imigambi y'iterambere, harimwo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba, ibiraro, amabarabara n'ibindi. Nawe Herve Habonimana ndagushimiye kubw'iyo nkuru. Mu kwirinda agakuku k'imisore no kutaja mu busambanyi ni bimwe mu nyifato umusore yogira iyo akeneye gushinga urugo rwiwe kugira abe icitegererezo. Ivyo bikaba byashikirijwe na bamwe baganiriye na mugenzi wacu Joli Fabiola. Imyifato umusore yogira kugira bicitegererezo iyo ashaka gushinga urwiwe canke kubaka urugo rwiwe, ngo yo kwirinda amarigara, mu yandi majambo agakuku, ubusambanyi, mbere yo kwegera n'abamukuriye akababaza bakamwunganira ku vyiyumviro. Eloge. Jewe nitwa Nkuzimana Eloge.
inyifato umusore yogira kugira abe icitegererezo ni yuko umusore yokwirinda ubusambanyi, kuko amaze kuja mu busambanyi aca abona yuko ubusambanyi arico kiza imbere, bigatuma atiyumvira kurongora, kuko avuga ati jewe ndavyamamwe n'ibijya nyene nta kindi na kimwe gihinduka ni kujya nyene. Ico ni cambere. Ikindi ca kabiri nuko yokwegera abantu bamukurira mu vyumviro kugira ngo agire ico yunguye ko kuri vya vyumviro asanganye, amenye ibindi atarasanzwe azi kugira atera intambwe ashinga ugwiwe. Ikindi kigira gatatu ni yuko yokwirinda agakuku, kuko agakuku ni kabi. Hari agakuku kakujana mu kunywa inzoga bigatuma uhamagara abandi mugakoranwa gusorora, gaca usanga uburyo wari gukoresha mw'ibyo burahahoneye, wari gukora igikorwa nk'iconye ukaba uragura nk'intebe ugashira ngaho, canke ukagura isaro canke impuzu z'umugore canke ibindi vyombo vyo mu nzu, ukaba uriko uratera intambwe. Uwundi twashoboye kuvugana yatubwiye ko baraba imigenderere yiwe, kutanywa ibiyayuramutwe n'urukundo afitaniye n'abandi mu kibano. Pascal Bazira: umusore agomba kuba kugwiwe bakamuraba imigenderere yiwe uko yitwara, bagahwana uriya musore atatemberana n'abakobwa benshi, no kuvuga atagendera mu busambanyi, no kuvuga kujya muntu arabicitegerezo ciza ku bandi basore bagomba kubaka ugwiwe. Bakaba barangije bahamagarira imisore kwikebuka no kumvira ababaruta, ngo kuko benshi basigaye bararaguza aho babonye hose no kwirinda ibiyayuramutwe. Urakenuye Jolie Fabiola. Uyu akaba ari wa mwanya w'amakuru avugwa mu makungu, aho tubayagira ayavugwa ku mugabane wa Burayi, tukababwira ayavugwa mu Butaliyano, mu Bufaransa, mu Burusiya, nayo ku mugabane wa Amerika tukababwira ayavugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka aya makuru avugwa mu makungu tuyahere mu gihugu c'Ubutaliyano. Mu gisata c'ingenzi, Ubutaliyano bwaraye bufashe ingingo yo kubuza abantu koga mu masoko, gutembera mu gisagara agatuza karubusa no kurira mu bibanza vy'ingenzi. Iyo ngingo ikaba ifashwe mu gihe umugwa mukuru w'igihugu c'Uburusiya ugenderwa n'ingenzi amamiliyoni buri mwaka. Umugwa mukuru w'i Roma ukawufashe iyi ngingo kubwo inyifato mbi z'ingenzi. Mu Bufaransa, ishure rito ry'i Montpellier mu gihugu c'Ubufaransa ryugaye kubera byatewe n'imbaragasa, aho ivyigwa bizosubira gutangura ku munsi wa kane. Amakuru avaho i Montpellier akamenyesha ko ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, ishami ry'ubudandaji ry'ubuhinga ryo kurwanya udukoko nk'utwo ryari ryagerageje gupompa imiti yo kwica izo mbaragasa, no munsi rikaba ryabandanije ico gikorwa. Mu Burusiya, yaraye arekuwe ndetse asezeranirwa n'udasubira gukurikirana. Uwo nawe akaba ari Ivan Gruvonov, umumenyeshamakuru mu vy'ugutohoza wo mu gihugu c'Uburusiya, yaho gutagwa mw'ibohero yagirizwa urudandazwa rw'ibiyovyabwenge. Itangazo ry'irekurwa ry'uwo mumenyeshamakuru rikaba ryashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burusiya Vladimir Kolokotsev. Hagati aho, ubutungane bukaba bugiye kwihweza ico igipolisi cisunze ndetse n'uburenganzira bari bafise mu gupfunga umumenyeshamakuru Ivan Golvunov. Aya makuru y'umakungu reka tuyarangirize mu yavugwa mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mu gihe yari yabigize ibanga umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika yaraye arimenye atabizi, aho mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yerekanye amasezerano hagati ya leta arongoye n'igihugu ca Mexique, aho yafashe urupapuro nabi abamenyeshamakuru baca barisomera ivyanditseko mu mwanya muto atacamira. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump akaba yanditse ku rubuga ngurukana bumenyi rwiwe rwa Twitter ati ndugwe twamugina byinshi ku bijanye n'amasezerano na Mexique ntibiraja ahabona, ndugaye twamugina aho amenyesha ko anezerejwe n'intambwe bageze ko na mugenzi we mu gutinya kurihishwa amafaranga menshi n'igisata kijejwe imbibe. Igihugu ca Mexique kikaba cariyemeje ku munsi wa gatanu w'indwi iheze gukomeza icungerwa ry'imbibe gihana na Guatemala mu ntumbero yo kubuza ingenzi ziva muri Amerika yo hagati zinjira muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kinyegero. Ico kikaba ari kimwe mu ngingo nyinshi igihugu ca Mexique kigiye gufata. Aha akaba ariho amakuru yacu arangiriye, ariko abadufatiye hagati reka nsubire ndabibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Hari uburyo tubayeho, uburyo tubona ibintu nk'uko umenga turafise ibihe birebire byo kubaho, umuntu atariko aratekereza ku kwiyumvira ko umwanya n'umwanya hari uwemeye gufata amavuta y'umugwanzi Satani yo kwica, kwiba no gusahura. Uwo nawe si uwundi ni Yesu yitije ayo mavuta kugira ngo abarenga amabwirizwa ashobore kubihora. Ibyo bikaba byavuzwe n'umukozi w'Imana Pasteur Olivier Irakoze. Maye makuru mwavyumvise. Gukubitwa ibimoko no kwicwa ni bimwe mu bintu byaranze intwaro y'abakoroni imbere y'uko igihugu cy'u Burundi cikukira. Ibyo tukaba twavyiganiwe n'umukurambere wo mu gisagara ca Bujumbura afise imyaka 83 muri kino gihe. Navyo nyene mugenzi wacu Jolie Fabiola yabiteguriye maya makuru mwabikurikiranye. Uyu munsi mu hoteli Roberel, ibanki nkuru y'igihugu yatunganije uruganda rwo kumenyesha no guhimiriza abanyamitahe ivyerekeye isoko rya kabiri ry'imitahe yo kugurana leta. N'aya makuru Hervé Habonimana akaba yabitugiriye ku muriri. Aha akaba ariho rero tugarukije amakuru yacu twari twabateguriye kuri uno munsi. Nkaba nshimiye mwege mwese mwafashe akanya kudutega yompi, nkaba nshimiye n'abagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Hervé Habonimana, Munezero Jolie Fabiola, jewe Jibe Ndayishemeze akaba je nateguye nonge ndabashikiriza. Imana ibikunze tuzosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio ni kuri website akaburungu Radio King akaburungu.com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio